Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri kw'isi yose nzima. Icubahiro kirushiriza kuba ic'Imana igenda ituzigama ku musi. Reka dusangire ano majambo y'Imana tubona mw'iki gitabo Ivyakozwe n'Intumwa igice ca gatatu duhere kuwu murongo wa mbere. Hari amajambo meza cane atwereka ukuntu Petero na Yohana bakijije ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe co gusenga nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bo na Yohana aramubarira ati nuturabe, abashira k'umutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Icubahiro kirushiriza kuba ic'Imana ituzigama ku musi. Uwo muntu yaragwaye, yarafise ubumuga, yamugaye, yavutse ari ikirema. Ariko Petero na Yohana bashitse aho ku rusengero bagiye gusenga, aja mu bwo kubasega, arabasega. Ariko Petero aramubwira ati duhanga amaso, ati ico dufise turakiguha. Nawe akibahanga amaso, abahanga amaso yibaza ati bagomba bamuhe amafaranga. Icubahiro kirushiriza kuba ic'Imana. Abahanga amaso yibaza ati bagomba bampe amafaranga banyorere, kuko bari bashajije baberewe bagiye kusenga. Ariko Petero mw'ako kanya caramubwira ati mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo va hasi utambuke. Ako kanya caratambuka, agitambuka atangura kwiterera hejuru bajana mu rusengero bagiye gusenga. Bamwe bahora bamufasha bamucako bagiye gusenga batangazwa n'ivyabaye, ati uwo si wa wundi twama ducako ngaho imbere kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza? Hama bose batangazwa n'ibimubayeko, bahimbaza Imana, bashima Imana. Imana ishize kubazigama.